Chiramwivye ndake. Festival wapa. Ijanye nikaze mu Rwanda izimvye ndake. Mucamara ikomana. Sohora Bruce Melody muzani imodoka. Festival wapa. Melina niwe fana. Niwe fana. No musi harimwo zingahe? Miliyoni. Daruri kandake. Unaccountable. Nije muririmvye bose birabirako. Mu kwambara. Nego no mu kuririmba. I am icon. Ndichitegereza. Urumana niwe fana yacu Harry Potter mfise urukundo go kukweka vuga go fakumse go uruta aba miss bose ushira hasi ntiwurira peace kweli uri peace ufise gapo nk'abahindi uranyica kw'ivyo bijambe niyo ngidi Melina ndagufana nka Barcelona Melina urasumba na Shalila ni na malova mbe Adamu nawe Eva kuguheba never love you for even if yeah. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs de Buja Flava. Je m'appelle Manoti promoter behind the camera ndiko mbona ivyo mudashobora kubona ni cameraman Fiseo Jaden Smith Aransio Shade super cameraman. Muri no misi ngo asigaye yitwa ngo ni Rokora giterereze imbesire. Sasa rero no munsi nabazaniye umuntu mwari mukumbuye. Mwari mumaze kumubona kuri kamera za Manoti TV, mais c'est première fois tukoranye. Ariko mwari mukumbuye cyane. Nongira mvuga nta nshuti nkawe umaze kugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube na utarabikora turaza kunezezwa n'umunsi w'ikora. Ndi kumwe na Bere Chris Festival wapa. Bere Chris vipi? Yeah, I'm good. Umeze neza? Yeah, I'm good. Festival wapa kwa kundi nyene. Sasa renka Festival wapa kugira ngo tukwakire neza Festival wapa urumva. Nyene tukwakira ucana nyene tukwakira nk'inkumi tukwakira nk'umuntu adandaza tukwakira ucana nyene kwa kundi. Melina niwe fana. Niwe fana yacu Harry Potter mfise urukundo go kukweka vuga go fakumse go uruta aba miss bose ushira hasi ntiwurira peace kweli uri peace ufise gapo nk'abahindi uranyica kw'ivyo bijambe niyo ngidi Melina ndagufana nka Barcelona Melina urasumba na Shalila ni na malova mbe Adamu nawe Eva kuguheba never love you for even if Yeah, Bere Chris Festival wapa. Bere Chris ni kuvusora iyo ndirimbo ntwari bwakora na interview. Mbere ko tunakoreka mbanze ndakubwira congratulations indirimbo ni nziza cyane ifise n'amasana mu meza. Thanks sana bro. Ko vyama nyene wambariye amahera menshi na video iteza kubirimo menshi. Kandi rero indirimbo irimo imodoka zitatu kandi imodoka zikaje zigazosa nizo twakura mu Rwanda tugati ingonga ndake. Hari imodoka yavuye mu Rwanda muri zijya. Ingonga ndake. Tubwira izina ry'imodoka wakuye mu Rwanda muri zijya. Ni izina ryayo ariko igendo yabe imodoka ya blue. Yavuye mu Rwanda. En fait ikoti yake seri yamba ngati akesi lazima basi tuangalie ina ni imodoka vyojana bisa. Urumva tukaguma tubona ama pro box ama lactis kwa mu video yiwa je shiramwivye ndake. Festival wapa. Ijanye nikaze mu Rwanda izimvye ndake. Mucamara ikomana. Sohora Bruce Melody muzani imodoka. Festival wapa. Bro kandi rero babongeyemo niko kabi akantu ngo umuntu byambara amahera menshi ubwenge ntakabajije ndazo bakanditse muri commentaire te kwari kutakabajije no musi barabizi je ntawe duhiganwa mu kwambara no musi harimwo zingahe miliyoni daruri kandake unaccountable nije muririmvye bose birabirako mu kwambara nego no mu kuririmba I am icon ndichitegereza urumuririmbye bose barabire ko mu kwambara no mu kuririmba ariko ukaba wita Fabio Von Grand Frère ni big bro ujafise rap yo kugwego rwa Afrika ni washobora no gupambana mu makungu nawe ufise rap jewe ujafise rap yo kugwego rwa Afrika nawe ufise rap yo kugwego ni rwego rwa Afrika just apambana no hanze bagapingana n'abandi abandi bajiba hari sasa nawe nshaka rero ufise rap yo mu kugwego rwa he ikaze nyene ikaze none bavuze ni baririmbye bose barabira ko kuririmba ariko muri kano kanya reka tuvuge na Fabio barabira kuri Bere Chris. Fabio bafise byinshi amaze gukora muri muziki ariko nibaze yuko ndamwubaha kandi arabizi afise byinshi amaze gukora muri muziki kandi ahari hose much respect. Tutaraja kure nturambwira ama miliyoni no musi twambariye kugira ngo ndazi baraza kwikimbaza muri commentaire cyane 94 amafaranga miliyoni 94 miliyoni 94 sani make ni make uyu munsi no musi wambariye make sinakaji miliyoni 94 ubu nakasaka fresh kabisa ubu nteze nkakaza ndakubwiye ni nka parcelle nkazine zikiriri aho no muji no filmazo cyane yivuze ngomba nkaze nambare parcelle zine zikiriri ubu mukubwa ngene wambaye parcelle zine zikiri ubu ziguze ubwo nyene style gusa achabiruka ndage Bere Chris indirimbo yako twamahirangana gute Melina amamiliyoni menshi ava maze kubona mu Queen video ya mu Queen video wamubonye inaramubonye aratesa bure
Aruzoma bakoresha baba sto mu kabare za toxic. Ariko hari umudemo nabonye sinzi ibintu musike mufitaniye ntuze nawe nyene Kelsey bimeze biti ibintu oya ikiganiro kirahari mwakoranye sivyo bimeze biti ibintu byanyu ukuri ba Manoti TV bona ntabe ukuri utavugiye kuri ya televiziyo zitiwe turavuga ngaha kuvugire kuri ba Manoti TV abana baguma bamfona ndake umubaze cyabanye banzu muku cameraman nomero bayito ushaka mutoni nimero bayito yagera abantu bazora bikiganiro arahagarika cyabana baguma bamfona bavuga ati niwe nshaka kandi rero ingukubite indirimbo giye gusohora naje abana baguma bantelefona kugahinda gusa rero hani interview zama uri he ingukubite aze ugende ukubite ibyo we birakuraba cyangwa amabanga oya nanaki ati yuriye Bere Chris nanakiwe turaza kubishika ko nanakiwe Bere Chris ndirimba agomba gusohora bita baramfira iyo ndirimbo ngo niko ikasohoka direct twarinda ariko hari umuhungu yamaze gutwarinda deje ndabizi nibitaza kubizako izotuma abakobwa bose batwarinda ubu umuntu akaratwangusha abimanze ndamukupireko hewe izotuma abakobwa bose batwarinda indirimbo ugomba usohora izotuma abakobwa bose batwarinda kubera iki Bere Chris ofete ni indirimbo ikaze cyane ifise ubuhinga bukaze cyane yako muri Waka Record ikorwa no muri Wasafi tujuru muri Waka no muri Wasafi no muri Wasafi ndage itanguye rero maze kumva Eyo Riser Waka Record ana honyene boom itanguye kike ya mbere aho nyene mu nda ndage umukobwa wa Berinda rero umuhungu raho yagiye kugira ababo ndabizi turaza kubiza yo sohori yiwe ni wanje kugira ntibisohokere rimwe ngo have agira ikibazo acha manza sohora guyi acha gena kumviriza ku producer yifise yavuye kumwumvisha aho Eyo Riser inda ari umuhungu ucha ugomba kwigirana na nani huyo twagiye ni oya nta nakimwe none wavuze hari umuhungu nakadoko ko mucarama nako nzizi kadoko ko mucarama katwaye yagomba sohora indirimbo bita gute nayo nzindire yagomba sohora yagenda kumviriza indirimbo yiwanje agenda kumviriza amabanga yiwanje indirimbo yawe n'abahungu rero ntuyumvirize natwe ko twapa dutwarinda kiye ufise igihababo direct ico twari agahungu ko mucarama katwayinda kamaze kumviriza indirimbo ya Bere Chris kugira ngo ntiyumve ko yo bifise power gusumbye yiwe yo yarasohoseho yiwo muntu yacasohora bati none jewe nogumizaho aya mapiano yo mu ruvumera nogumiza ngaha ekansore naye aho nyene jara sohora indirimbo cyo kuko habantu zamba ngo masohora indirimbo ngo harashe agasohora indirimbo mbwa ntihashi cige nasohora Merina Asiatic hahimi hanitanu barayizimya je bamanza kuzimya mga kizimya moti razira kubera indirimbo ya Bere Chris hahi ukarindira ahantu hasha ukabura kumbe yaruwa nka views zibiri kaza ngo hahi jewe ya Merina igeze kuri views zingahe cyo shakumba genda kuri YouTube bira oya nta nakiwe gatuvuga iki naherutse igisohoka iriko ma venka igisohoka gusa imisi nk'itatu ya mbere atari imisi ibire ubu ndibaza iri mu kwizo muri yo iri mu kwizo muri yo bacha kuja gushira mu miri genge je uza kumbaza ngo vyama views je ntubuzi ko kubise yendera kubita ntuze ya baramfira twirindire ryari baramfira muri November muri November twageze no kubwiye rero nibaze ko November hagati nta kibazo izosha isohoka muri izo zifise amasanamu cene kwako ni nyene nta mahaudio dukora muri Keshan Gang ariko mu misi yezo ukora amaudio kandi warukiri muri Keshan Gang nako ndavyigirisha kegese na bwambara amahera menshi warazambara bakumvuga kuri kamera kuko kwambara amahera menshi none sinambara amahera menshi after nkaca ndasora video we byumva none ndayikenda ikora ubu na video gusa audio je nta niyonze audio uvuze na Fabio bana igenda ariko gusora nawe nyene yabaye ntuze ni video twe Keshan Gang ivyo je na video gusa Bere Chris sasa rero no musirenda gufise Bere Chris ni hasa ego oya ego ihasa ryawe riri turi kumwe uko ntiduhuza ntimuhuza cyare gute ofete ntabwo akunda muziki rero tubonana gahe kaba ari hehe ubu sinzi yageze baguma aja mu bintu vyiwe ari hasa ryawe ukaba utazi yaba ega ntuvugana ntiwitwenge mwavuye twafuye iki kuvuga ihasa ryawe ntimuvugana ntituvugana bro twafuye ukuntu ngo adakunda umuziki yavuze ivyo bintu giyemwe vy'imiziki rero turakasije je nawe we nuko afete arakijije ego mu mizirima okay niyo mpamvu Bere Chris tugitangura ikiganiro nakubwiye nti kano gasakoshi ndashaka no musi tukugurura turabe ibintu bambwiye sindavyugurura ibintu bituma nguma mba ndi hit ibintu bituma nguma ndi hit nivyo binga n'ugurishwa kugira n'ikibazo ntwari ngo se kutwarinda gusa honye ubuho uhora nibaza byinshi Bere Chris twibira kano gato ya kuri
ntuzeya kuri baramfira gatoya baramfira ico novuga sishobora kuririmba sishobora kugira iki gatoya Bere Chris ndabigusabye Bere Chris imisegonda 5 gusa kora ko kantu imisegonda 5 kuri baramfira abakobwa bace batwara inda bisaba yuko ibibazo ntevya kwisora kubera iki hamara ari make nk'indi yanshikira kuvuga uzotwara inda wese cyanda muha ati hakenewe pampersies hakenewe impuzu z'umwana izi hakenewe ibi hakenewe amahera minerval aba ibazi si yose no kwisi yose ni mu Burundi gusa je byo mu Burundi nkurikana no Burundi gusa kwisi yose abademuso kwisi twari iri hano kwa mako bizinda indirimba Bere Chris Cardi B ngafise indirimba shati pundage Zari wa Diamond Bere Chris katugushimira cyane iyo ndawayikuye we wamvanze numvira indirimbo yakoze na Eurize Bere Chris eba aho nyene directeur cyana nini abana bazovuka bizogenda bite bazovuka basa na Bere Chris bazoba basa n'indirimbo ya Bere Chris nizo nzobona bateye ko batewe n'indirimbo Bere Chris katugushimira cyane ko bamiye koze imbere ya kamera za Manoti TV yareka tubashimire cyane wadukurikiye kuva mu ntago shika kuri kano kanya jubone imbere ya kamera sinitwa Manoti promoter but nitwa Manoti umupromoter wacu behind kamera ni Jaden Smith Arafsio no munsi ngo asigaye yitwa ngo ni Rokoregetere des Imbéciles turabakunda cyane nta nshuti nkamwe mugira amanota n'amanoti be blessed